Israel Mbonyi ikaze mu Burundi uje mu giteramo kizoba kwigenekerezo rya 30 kuri Zion Beach muri 2022 ugire n'ikindi kigenekerezo ya mbere kwezi kwa 2023 uyumva gute usega mu gihugu cacu mu Burundi mu biteramo bibiri abantu bari bakurindiranye igishika cyane nyuma yo kuzuza arena ubasigaye kwita Mr Arena. Mr Arena ndanezerewe ndashima Imana kandi abasuje mwese nishimiye gukandagira hano kuri ubu butaka ndashima Imana ko yabyemeye n'umugisha udasa narabyifuje cyane n'abandi badutumiye barabyifuje ntibyakunda ariko iki nicyo cyari gikwiye cy'Imana. Buja event Legacy hamwe na Blue Harmony nibo bashe gukorana abwira bashira kukuzana akabijya Israel Mbonyi nyuma y'indirimbo ndakubarizanye nakahe akabijya like the best. Yes. Okay. I don't know. This is a this is ni worship songs. Ni indirimbo zo kuramya Imana, ni indirimbo zo guhimbaza Imana. Nta mfite iruti zindi ariko ndazi ko izo tuzorimba zose zizoba zifite icyo zivuze ku mitima yacu. Okay, dufite 5 questions zijanye na show turimo. Ibintu hors sujet ntavyishura. Ni bandi bashaka kubaza? Jérôme Santa Jérôme baza widondo Imana kuri radio Isoko FM turashaka kumenya mu biteramo bibiri bitekanijwe kimwe kizoba tariki 30 kindi tariki kimwe y'ukwa mbere 2023 abarundi bariko baragukurikira muri kano kanya bakwitege kwiki muri ivyo biteramo. Tuzahimbaza Imana, tuzaririmbira Imana, tuzataramana, bizaba ari byiza. Icyifuzo cyanje muri iki gihe nuko ibitaramo byose turi gukora bitazoba gusa gutarama ahubwo nasenga Imana kugira ngo umuntu wese azitabira nazo agwaye Imana izamukize naza ababaye Imana izamuhereza ibyishimo. Kuririmba ntibibe kuririmba gusa ahubwo bibe iyi si y'iki gihe irakeneye ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo bamenye ko Imana ihari. Turakeneye abantu, turakeneye ko Imana itwireka mu bintu bifatika. Icyo nicyo cyifuzo cyanje. Santa PJ Classic baza. Okay, naona sikibazo. Israel Mbonye wiyumva gute kwanda ushitse mu gihugu cy'u Burundi nibaza niba ntihenze n'ubwa mbere ushitse nga mu gihugu cy'u Burundi wiyumva gute ubwa mbere imbere ko ndakubaza ikindi kibazo. Ndanezerewe. Okay, ikibazo nashaka kubaza cyo mu kwa kabiri niki kivuga ati nk'umuntu aririmba gospel ukawurabye n'abantu baje kwakira eske ku ruhande rwawe wiyumva nk'umuntu w'umustar cyangwa wiyumva nk'umuntu akorera Imana bisanzwe? Ndi umukozi w'Imana. Ndi umwana w'Imana. Okay, merci beaucoup murakoze. Ibindi bibazo
Isaac TV.